Amakomine ya kera agizwe na Busiga, Mwumba na Nyamurenza niyaza muyimbere mu bijanye n'ubwo bukene bw'ibikoresho abahuza bakenera iyo bariko baratunganiriza abantu. Ivyo rero biruko mu gihe abahuza bo muri ayo makomine mu kiringo c'ukwezi bakira bakanatatura amatati ari hagati yane n'atandatu. Vyongeye muri ayo matati ayagera kuri 90% yose abayerekeye amatongo, nkuko bamwe muri abo bahuza bavyemerera. Ubwo rwego rwabo rutunganiriza abanyagihugu ku rugero rungana na 50% z'imanza zojanwe mu masenare y'intango ariko zigaherezwa ku mitumba. Uretse uko gutunganiriza abanyagihugu bikorwa n'abo bahuza, niyo bishitse abo bitakunze ko batunganiriza ku mitumba bakaja mu masenare y'intango, imanza zabo ziraheza zikoroha kubera ivyegeranyo biba vyavuye ku mitumba muri abo bahuza, kuko baba basanzwe bazi neza inkomoko y'ayo matati. Ariko rero naho abo bahuza bakora ivyo vyose, bavuga ko bugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho ahanini bigizwe n'amasakoshi, amametero yo gupima uburebure bw'amatongo, impapuro zitandukanye bakoresha mu guhamagara abegwa n'amatati, bituma mbere agatari gake bisopa mu mifuko yabo kugira ivyo bikoresho biboneke, gutyo batunganirize abanyagihugu. Ubwo bukene bw'ivyo bikoresho rero bugaca bunyugwa n'agashahara kabo gasanzwe kari hasi birenze urugero. Amakuru dukura mu masenare y'intango yo mu makomine nka Mwumba, Busiga na Nyamurenza yemeza ko kuva urwego rw'abahuza rushigwaho, imanza z'amatongo zagabanutse ku rugero rwa 50%. Nubwo biruko, bamwe mu baserukira umuhuza w'abarundi mu ntara ya Butanyerera basanzwe bazi ibijanye n'ubwo bukene bw'ibikoresho muri abo bahuza ku mitumba, ariko gushika ubu ntaco barashima kubivugako.